bakunzi bahurikana TV ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. Nje imbere yawe Mwami Imana ngushimira urukundo rwawe n'ineza yawe. Nje imbere yawe ngushimira ko rero tugwanira intambara z'uburyo bwose. Turiho nuko bishaka kuko ku mugambi wa Satani ntituba turiho, uko ni wewe uturenganira uko bukeye nuko bwije. Mana ndagushimiye kuri urwo rukundo n'ubwo buntu butangaje ugirira abana bawe. Icubahiro kibi cawe n'amashimwe yose akugarukire mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, dusenze twizeye ko vyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza ni ijambo rivuga ngo izo ntambara urimo zirekere Imana zikugwanire. Haleluya. Zirekere Imana zikugwanire, kuko abantu b'Imana ikintu nabonye uravye no muri Bibiliya nabarekeye intambara Imana yarazibagwaniriye kandi bavanye intsinzi ikomeye. Bavanye intsinzi ikomeye, ariko umuntu wese yagerageje kwigwanirira yaratsinzwe. Haleluya. Haleluya. Intambara ngo si zacu ni zayo, tuyizirekere. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu Baroma igice c'12, dusome kuva ku murongo w'19 dushikane ku murongo wa 21. Abo nkunda ntimwihorane, ariko muhe uburyo ishavu ry'Imana, kuko handitswe ngo uguhora ni ukwanje, ni jewe nzobasubiza mu nkoko, niko Uhoraho avuze. Ariko umwasi wawe niyasonza umugaburire, niyagira inyota umuhe ico kunywa, kuko niwagira utyo uzoba umurunze ko amakara yaka ku mutwe. Ikibi ntikikuneshe, yamara ikibi ukinesheshe iciza. Amen. Iri jambo burumva riragoye mugabo iyo rishoboye ubura umuhigwe cyane. Ubura umuhigwe cyane kandi bituma Imana yihuta gukora. Ijambo ryatubwiye ngo ni Paulo murumva ariko byandikira Abaroma ngo abo nkunda ngo ntimwihorane. Ugasanga habaye conflict mu muryango hagati y'umugore n'umugabo, umugore akavuga ati basha je nanje ntamwihoye ntagishoboka, mbeje yamfata ko ndiki, mbeje yeze ko ntari umuntu, mbeje ko ntagira amasantima nkayagira. Umbirize aho uba wamaze gutsinda, uba wamaze gutsindwa. Ariko niyagukorera ikibi genda ubwira Imana uti Imana iyi ntambara ntayinshoboye ariko ndayihaye wewe uyingwanirire. Haleluya. Haleluya. Izogutangaza nawe utangazwe n'ubwo bwizigirwa ugiriye Imana, nayo izogutabara. Haleluya. Ngo ntitwihorane. Ugasanga umuntu arakubita urutoki ngo sha ngo yankore ngo narindire gatoya ngo nanje ngo arabe ngo yibaza ngo je ndimbwa ngo yibaza je ko atamaboko mfise, yibaza ko je ntumukorera ikibi. Ico kintu Imana irakibuza, kandi ukinesheje nagira ndakubwire ngo urahiriwe. Amen. Kubera ubugiriye confiance Imana ukayibwira ngo iyi ntambara ntayo nshoboye ndayerekeye wewe. Amen. Imana rero niyo ba mu isezerano ryayo, niyo ba mu ijambo ryayo yivugiye, kuko Imana ivuga ngo ndi nyuma y'ijambo ryanjye kugira ngo ndarishitse. Haleluya. Haleluya. Ngo kuko ngo handitswe ngo ariko muhe uburyo ishavu ry'Imana. Umvise Imana uyirekere nimenya igihano ikwiye guha umuntu, nizi gikwiriye. Ega Imana ishobora no kumuhindura ntinamuhana, ishobora no kumuhindura igihe uyirekeye wowe ukayereka ikibazo gusa. Ngo ariko muhe uburyo ishavu ry'Imana, ngo kuko handitswe ngo uguhora ni ukwanje, ni jewe nzobasubiriza mu nkoko. Umvise Imana niyo izobasubiriza mu nkoko. Ndatangazwa n'umuntu yitwa Yosefu bene nyina ntacyo batamukoreye, bene se ntacyo batamukoreye, bamukoreye amabi yose ashoboka, ariko aguma ari umwizigirwa. Naho tubona yigeze yigwanira, naho tubona yigeze yidoga. Meme na muka Potifara agerageje kumugwanya kugira iki, ntiyigeze yiregura. Yavuze ati arabireka, aravuga ati Imana ibi byose ubirabe, ntegereje rya sezerano wambwira, ntegereje rya jambo bambarira, ko intambara atari yanjye ari yawe.
haleluya. Kandi Imana yari imugwaniye neza, yari imugwaniye neza. Umuntu nka Dawidi Sawuli ntacyo atakoze, ubwo burya ntiyari na Sawuli, yari Satani yanka yuko ashika mu mugambi Imana yamuteguye, kuko mu ruvyaro rwa Dawidi burazi ko ariho havuye umukiza. Satani yari kwagwanya isezerano aciye muri Sawuli, ariko Dawidi arabimenya. Hari ibihetangabo kenshi Imana yatanze habaye opportunité yuko yomwica kandi ntagire n'inkurikizi haba. Dawidi aravuga ati no, Imana imaze kungwanira za ntambara zingana kuri aho, kuko yagwanye intambara zikomeye abantu b'Imana. Burya murazi ko n'igihe ariko araririmbira umwami yamuteye icumu, Imana ikarikwepesha ntirimufata. Ana umuntu muba mwicaranye gute ukamutera icumu rikamumusha, cyo si ikiganza cy'Uhoraho. Dawidi ari mu ishamba, idubu zikaza, intare zikaza, akazigwanya akazitsinda, aho yovuga ngo ni inkomezi za Dawidi zatumye akora biki? Ukuboko kw'Imana yica Goliyati. Wovuga ngo ni we ryamwishe rya Dawidi ateye? Ukuboko k'Uhoraho. Dawidi yavuga ati jewe intambara nta munsi n'umwe nzoyigira iyanje. Nabo bari kumwe, ingabo bari kumwe nawe barambwira ati Dawidi dahaba Imana nakadi duhaye, dahaba dusanze mwisenga ari wenyene, reka tumwice. Intambara si yanje, si nico wasizwe. Incuro zibiri zose kandi yagiyeho baryamye, agenda atora icumu umukuza w'umwami, yari kumucumita icumu nta n'uwari kubimenye. Aravuga ati no, iyi ntambara noyigwana mu mubiri notsindwa, kuko Imana yagiye ingwanirira mu buryo butumvikana. Rero urugamba ndayirekera, kandi jewe icyo yamvuze ko ndakizi ndagitegereje. Rero iyo uri kurihora uba ubaye faible, iyo uri kurihora uba uhaye akaryo Satani kuko kubita by'ukuri nono. Ariko Imana, ijambo ry'Imana riko riratubwira ngo tureke ishavu ry'Imana rikore, uguhora kw'Imana gukore. Ngaha hepfo ngo ariko umwasi wawe niyasonza umugaburire, niyagira inyota umuha ico kunywa, kuko niwagira utyo uzoba umurunze ko amakara yaka ku mutwe. Urumva, umwasi wawe umugirire neza. Kiragoye ariko tucitoze umwasi wawe umugirire neza, ahubwo nawe bishobora kumuviramwo gukira, avuga ati ni gute umuntu nk'uyu nakoreye ikibi kingana gutya ariko angiriye neza nk'uko. Murazi Stefano ariko baramutera amabuye, Stefano yarahagurutse aravuga ati nimurindire, ati ndabonye umwami wanje arahagurutse ku ntebe yiwe. Aca arababwira ati mbiriza, ati Mana ndakwinginze ngo baharire. Urazi abantu bariko baragutera amabuye, ntuvuge Imana ngo Mana uramanura inkuba ibakubite, hagurutse intare zize zibarandure, bateza ibyago, ariko bakavuga ati Mana ibi bariko barakora ntubibaharureko, imbabazi zawe nizo ndabasabiye. Urumva uyu mutima w'Imana, Kristo ari ku musaraba, umusirikare araza ati no, nanje ifoko ndamujya ko na gatoyi naho yamaze gupfa. Wagenda afata icumu ngo aricumita mu rubavu rwiwe, wacavamwo amazi n'amaraso atarukira mu jisho yiwe, aramukiza. Aravuga ati Mana ndakwinginze aba bantu iki cantu kibaharureko, bagirira imbabazi. N'agasuzuguro bamusuzuguye, n'icuma n'amahiri n'ibitutsi n'amate n'ukwambika ubusa n'ukubabaza ukuraho, bamushinyagurira, ariko aravuga ati no, Mana ubababarire kuko ntibazi ico ariko barakora. None twebwe uyu munsi wewe nanje
iki cigwa tugikuyemo iki? Mbega intumbero dufashe niyi? Niyi kuvuga ngo iryinyo kurindi? Nanje sinemera gusuzugurwa, ariko niwemera gusuzugurwa Imana izogushira hejuru. Haleluya. Imana izogushira hejuru niwemera guca bugufi ukavuga ati Imana, ibi byose ndabiretse kubw'icubahiro cyawe. Imana izokugirira neza. Haleluya. Ngo ikibi ntikikuneshe. Niwemere kuneshwa n'umugwanizi, ko umugwanizi nta wundi mugamba gufitiye, ni ukwama muri esheke. Ariko ngo yamara ikibi ukineshesha iciza. Umwasi wawe niyo ashonje uramugaburira, niyo aza gutumbera uramugirira neza, umwereke ko wewe uwo muri kumwe aruta uwo bari kumwe, kuko ukora ibibi n'umwana wa wa mugwanizi, ariko ukora ibyiza n'umwana wa Kristo. Haleluya. N'umwana w'Imana n'umuvukanyi wa Kristo, n'umuraganywa na Kristo, afise umutima nk'uwa Kristo, kuko nawe umutima wiwe wari wuzuye imbabazi, wari wuzuye kugira neza. Haleluya. Haleluya. Turabona abantu benshi no muri urunganywe bwacu barahari akubwira ati jewe nakanamugiriye neza. N'abagore benshi bagirira neza n'abagabo bacu, nk'abagabo bagirira neza abagore babo kandi bababaje, ariko kubera umutima w'Imana akamugirira neza. Nico Imana iri kurira gusaba we nanje uyu munsi, tugira umutima wo kugira neza, niho tuzoba turabigishwa ba Kristo vy'ukuri. Haleluya. Haleluya. Niho tuzoba turabigishwa ba Kristo, tugera ikirenge mu ciwe, nico aduhamagarira gukora. Iri jambo rigufashe nanje rimfashe, ritwigishe kumenya ngo nitwaramuka tugiye kwigwanira, ni ukuvuga ko Imana tuyikuyemo. Imana ntimushobora kubangikana. Ntimushobora kubangikana. Swat uraja imbere yivemo, canke iraja imbere wokurikira. Niwemera kuja imbere izokurongora neza kandi uzokoreshwa ibikomeye. Imana yo mwijuru bampera umugisha. Mana data rugira cyose uri mwijuru, uri mwiza uragahezagira. Ndagushimira ko ijambo ryawe iminsi yose atanga rimwe riza ngo rizira ubusa. Iyo rije riba rije gukora, reka rikore n'ubu mitima Mwami Imana y'abana b'Imana. Abari bafite umutima wo kwihora bahindukire bamenye ko guhora ari ukwawe, kandi Mwami n'abatabitahura asaba mwemuyera ngo batahuze, kugira ngo bamenye icyo bakwiye gukora mu masituasiyo yose bahuye nayo. Mana ndagushimiye, icubahiro cyose n'amashimwe aba yawe, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanjye, sinzi ndizeye kubyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, kugira umunsi mwiza.